Burundi bwagiye gufasha leta ya Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi n'Uburundi buri Burundi muriko murakorega hagiye Burundi twarungitse inteko mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi ko dufise muri Somalia mugabo twari twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. U Rwanda rwabagiriza neza rutari munwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ihonya bwoko mu Rwanda. Bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi nivyo bariko baragira ndahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda barabizi umushikira gace kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene meze Yego, reka nongere ndabahereza ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri kano kanya. Ayo namwe mu majambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Valentin Ndayishimiye yaratangarije imbere y'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza Miryango mu kiganiro kiremere cyane cyarumvikaniyemo amajambo menshi ayatandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye aravuga yagarukaga kubigendanye n'uburyo rero Uburundi bwararungitswe muri Kongo cyangwa se bwararungitse ngabo muri Kongo, ariko avuga yuko ibigendanye no kuba hakomeza harafatwa ibisagara bigiye bitandukanye bitakabaye birabazwa ingabo z'u Burundi. Nyamara umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunze kugaragaza uburyo rero ingabo z'u Burundi zikomeye, uburyo ingabo z'u Burundi zihagaze, uburyo ingabo z'u Burundi zitwara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yemwe yaragaragaje ko rero afise ingabo zigaragara zitagaragara. Yemwe yaravuze yuko no kuba yobwira Imana ati dana amavubi agenda bajye. Yaravuze byinshi bigiye bitandukanye. Uno mwanya tugiye kurabira hamwe rero byinshi mu bikomeje kugenda biravugwa na cane hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Turabira hamwe rero byinshi kubitangaje cyangwa se kwikomeje kugenda biravugwa kuri kino kiganiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yama aravuga cyangwa se yama akomeza kugenda agarukaho. Muri uno mwanya turagaruka ku makuru nyine akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa na cane imbere hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Witwa Aloyezi Batungwa nayo aragira ati narambitswe ibara nagirijwe ko nkorana na CIA n'u Rwanda ariko narazize ugwanko rwa andayicariye nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ngira ngo murazi amakuru akomeze kugenda avuga ihungariro rya Aloyezi Batungwa nayo, umwe rero mu bakomiseri bahora rero bagize severi. Ihunga rya Batungwa nayo nyene ryaratangaje benshi kubera yafatwa nk'umwe rero mu begereye cane ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu kiganiro aherutse guha rero umumenyesha makuru Antoine Kaburahe, Aloyezi Batungwa nayo aravuga ingene rero yategetswe gutanga imihoho ku ngufu, ingene yambitswe ibara ngo yarahemukiye igihugu. Yemeza ko rero byose byavuye ku gwanko rwa Petero Karaveri Ndayicariye atwara severi, umugwi ujejwe kunywanisha abarundi. Nyamara nubwo bihagaze gucya mu Burundi, bamwe bavuga yuko n'ubundi uyu mugwi utakabaye nabaho kuko abanyagihugu bakomeza kugenda baraba mu njyane zidashira kuko bikomeza kugenda bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese muri ko muratwumviriza no mwanya, ikaze kuri mwebwe mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse twashikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Kaze kuri mwebwe mwese mubana natwe 5 kuri 5. Ndabaye ikaze kubatwumviriza bari mu Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure, mwese munyemerere mbahereze ikaze. Nitekana umunezero gusubira kubahereza mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikaze kuri mwebwe mwese, twizere yuko mukomeze kugenda muragira ibihe byiza cane. Reka ndagusaba cyane kwanditse sabone nimba rugambishye nga kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Urashobora gutanga ibyumviro byanyuze muri commentaire canke muri comment. Ikaze kuri mwebwe mwese rero nyine turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa ngaha mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi.
umukuru w'igihugu c'u Burundi arakomeje gutangaza bamwe canke benshi bivanye n'inyishu ndetse n'amajambo yiwe akomeza kugenda aratangaza cane ibyo yatangarije mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wa BBC Gahuza nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye ati ni Uganda rwatera rero Bujumbura rero buciye Uvira natwe tuzotera Kigali duciye mu Kirundo kuva Goma rero ifashwe na M23 muri 2025. Perezida Evariste Ndayishimiye aguma avuga yuko nyene agira ategwa n'u Rwanda yarabivuze imbere y'abaseruka ibihugu byabo mu Burundi mu mpera za 2025 yongera arabivuga mu Kirundo imbere y'abanyagihugu hose yaravuze ko rero ugwa ingwano azoca ayikwiza hose nkuko bigaragara. Mu nama heruka ya Addis Abeba y'ubumwe bwa Afrika, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraganyiye nyine umwe mu bakuru b'ibihugu mu karere ko agira ategwe n'u Rwanda, uwo nawe nyine aramuhumuriza ko rero uwo mugambi atawuriho. Icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize umunezero udasanzwe aca yandika ku rubuga rwe rwa X yitwa Twitter mu gatondo ka kare cyane ngo abari biteze gukamisha ingwano y'u Rwanda nibasubize rero amero mu rwubati. Byarumvikanaga ko rero nyine yiruhukije bidasanzwe. Inyuma yaho rero Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse intumwa rero zitatu mu Rwanda: umukuru w'iperereza General Ildefonse Habarurema, umukuru w'iperereza rya gisirikare Colonel Jean Dafre Manirakiza ndetse na Buramatari wa Ngozi General Leonidas Ndaruzaniye ngo baje rero gutakambira u Rwanda ibyo rero gutera nibibeho ngo M23 niyinjire rero muri Uvira. Nawe yiyemeza kumvisha Perezida Tshisekedi ko rero yokwemera kuganira n'umwari M23 mu ntumwa nyine. Nyuma intumwa rero z'u Rwanda nazo zaraje mu Burundi nyine barumvikanye ko rero izo mvugo zo gushamirana zigiye rero guhagarara. Niho leta y'u Rwanda batangura rero kuvuga ko imigendanire n'u Burundi iriko rero irasubira kumera neza, igiye kuba yonaguka. Muri no misi ntawuzi rero ibyasubiriye gufata perezida wacu Perezida Evariste Ndayishimiye vuba mu ishengero rya Mbayahaga. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ingene afise ingabo zikomeye cyane kurusha iz'u Rwanda, ko rero afise ingabo zo mu ijuru zitaboneka, ko rero afise amavubi azorya abaduteye canga se bonyine bagatangura nyine kwirasanira nkuko rero byarabaye mu ngwano zo mu gitabo ca Bibiliya. Aca yagiriza u Rwanda ko rero arigo rwazanye amacakubiri mu Burundi. Ubu naho rero nyine arasubiriye imvugo z'intambara mbere aratanga aho rero azoca gutera u Rwanda ni akataraboneka. Abantu benshi barakomeje kugenda batangazwa n'ibyo ngibyo. Mu Rwanda bavuga ko rero badashaka kwishura amajambo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze imisi avuga. Bavuga ko bifuza guharira amahirwe ibiganiro bamazemo imisi n'igihugu c'u Burundi. Hagati aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko we atabazwa ingene ibisagara bya IDC byagumye rero bifatwa kandi abasoda b'u Burundi ariyo bari kubigwanira. Evariste Ndayishimiye avuga yuko kandi yari yagiye gufasha ko rero nyine byobazwa abasoda ba RDC. Muri RDC Burundi bwararungitseyo ingabo nyinshi cyane nkuko byoma bigaragara, zirenga 10,000 nkuko byoma bigaragara. Uyu mutegetsi uherutse kumvikana ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko n'ubundi u Rwanda rwari rukomeje gukorana n'umuhari Red Tabara. Ntiyari iyo munwa mu kugaragaza yuko n'umundi mu gihe mu Burundi hazagira ubatera bazoca baramenya yuko nyine ari u Rwanda, nkuko bikomeza kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Ni mu gihe Red Tabara nayo yahise irasora itangazo rikomeye cyane, itangazo rivuga nyine kubigendanye n'ibyo bikorwa byose, aho yama yagiriza ibyo Burundi bwama burayivugaho nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Turayigaruka ko mu kiganiro cyacu gikurikira. Arizi Batungwa nayo nkuko bikomeza kugenda bigaragara nayo imaze kugenda nawe ndababwira yuko yaramaze imisi araburarabizwa kandi ari umwe mu bantu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Avuga ko yahamagawe ku telefone na Agrisi Daniel Ndabirabe atwara inama nshinga amateka ku munsi w'Imana hari kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa 2025. Ndabirabe yaramutegetse kumwitaba mu gatondo
ko kwigenekerezo ry'indwi ukwezi kwa 2025 agize aritaba Aloyizi Batungwa nayo avuga ko yatangaye nyene asanze n'icegera cy'umukuru wa Severi Clement Nona Ninziza yari yatumwe ko nyene bose barakiriwe na Agrice Ndabirabe nyene isaha 3 z'igitondo. Aloyizi avuga yuko nyene Ndabirabe yari yarakaye bidasanzwe mu kiringo c'amasaha 2 aratuka n'ubundi bidasanzwe Batungwa nayo ndetse na Nziza mu kubita abahemu. Uwo rero yarakarira cyane ngo yari Aloyizi Batungwa nayo uri umuhemu, turabizi byose ukorera abakoroni, uratanga amaraporo nyine mu bazungu, waravuye muri societe civile none ubandanya gutanga amakuru, wama Iburaya wama Amerika, urakorera abanyamerika, urakorera CIA, urakorera u Rwanda. Aloyizi Batungwa nayo avuga yuko yavuye muri uwo mubonano yumiwe izo ngendo bamwagiriza, nazo rero avuga ko zose yazikoze afise uruhusha rwa Petero Karaveri Ndayicariye kandi ko atashe atanga raporo. Uyu nguyu Daniel Ndabirabe nigeze ashaka kumva insiguro z'Abatungwa nayo, ahubwo yamwise rero inyanka Burundi, umuhemu ubereye kuba rero nyine mu munyururu nkuko biboneka. Kwigenekerezo g'11 ukwezi kwa 2025 Grace Ndabirabe yatumye ko abagize Severi bose harimwe rero na Petero Karaveri Ndayicariye. Ndabirabe yaragiye nyine arakira ubumwe nyine Ndayicariye n'Inziza Batungwa nayo nyine yabakiriye ari kumwe n'ivyegera byiwe nyine hamwe n'ufata icyengeranyo. Aloyizi Batungwa nayo yavuga yuko Ndabirabe yarasubiriye kumwagiriza ibyo yari yamwagirije ubwa mbere, yongeyeho ko kandi hari ibikorwa akorana na kaminuza ya Illinois muri Amerika bijyanye no guhakana raporo ya Severi, niko rero nyine kumwita ko ari inkozi y'ikibi yaraguzwe n'abanyamahanga, aca amuha rero urupapuro ngo sinye rero ko atanze imihoho. Batungwa nayo arabyanka kubera byari bitandukanye n'amategeko agenga Severi umugujejwe kunywanisha abanyagihugu. Aloyizi Batungwa nayo avuga yuko yatewe ubwoba rero nyine mu biro bya Grace Ndabirabe, ubyanse nzomenya uko rero ndabigenza nzamenya ko ndabigenza ukundi. Aloyizi avuga yuko kandi yaciye yemera kwandika ko rero atanze imihoho kubera abitegetswe. Ndabirabe arabyanka amubwira ko rero ategerezwa kwandika ko rero atanze imihoho kubera imvo zimuvuye ko adashimye rero kuvuga, aca amwereka ko rero Clement Nziza nyine yari yaramaze kwandika arasinya, bahavuye bemeranya yuko rero yandika gusa ko rero atanze imihoho. Aloyizi Batungwa nayo avuga yuko Grace Ndabirabe yamusabye ko rero ibyo bintu bizoguma hagati yabo bitavugwa cyangwa se ngo bijye ahagaragara. Aloyizi Batungwa nayo rero avuga ko byose byavuye kuri Petero Karaveri Ndayicariye, avuga yuko rero imigenderanire yabo yari yabaye mibi cyane. Ndayicariye yagiriza Batungwa nayo ko rero yama mu manama atabimenyesheje, ariko kandi ibyo Batungwa nayo arabibeshuza, akavuga kandi yuko nyine bapfuye kuba rero Batungwa nayo yarasabye ko abantu Severi yagiriza amakosa botumwa ko nyine bagatanga umuco rero kubyo bagirijwe, aho rero yatanze akarorero nka Gabriel Muzagara yari umushikiramanza nyine mukuru wa Republika mu 1939 no mu 1973. Uwitwa Aritemoni Simbananiye akunze kwagirizwa ico bita plani Simbananiye. Zewoni nicaye nenzi yarabaye umushikiranganje wa mbere wo kwivuna abansi. Uwitwa Masha aravugwa ko yari arongoye umuhari wishe abatutsi mu 1972. Aloyizi Batungwa nayo avuga yuko Petero Karaveri Ndayicariye yagumye yanka ko rero abo bantu babazwa. Batungwa nayo kandi ntatahura ingene Severi yubahuka kwagiriza abantu ibyaha bikomeye cyane, mu gihe rero yanse kumviriza nyine icyo nabo babivuga ko. Aloyizi Batungwa nayo avuga yuko kandi ko rero abega ko yagerageje ibishoboka byose kugira ashoborere nyine kumvikanisha na Petero Karaveri Ndayicariye, ariko ko byanse n'undi barahuye haraba nk'umushinga ntahe nyine abaja hagati, ariko nta cyahindutse.
kuri kwa makuru akomeza kugenda aravugwa rero avuga yuko uyu nguyu yamaze kugenda arahunga kumvo zo kubona yuko nyene hari ibintu bitameze neza ndetse bishobora kuzotuma nyene ibintu bikomeza kugenda biraba nabi cyane. Amakuru akomeza kugenda atugera avuga yuko rero ibiko birashikira abategetsi bamwe bamwe muri CNDD-FDD ari bimwe mu bintu bizoshikira n'ubundi n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivugwa yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukomeje kugenda bwibasira bamwe bamwe ndetse batari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse bakanereka neza yuko ibintu bikomeje kugenda n'ubundi biratera impungenge ndetse bikaba bikomeje kugenda biratuma abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira yuko mu Burundi ashobora kwaduka indyane za politike nk'izabaye muri 2015 nubwo iyi severe iriho umugwi ujejwe kunywanisha abarundi ukomeje kugenda urakemangwa kumvo z'uko nyene nta kintu na kimwe uri gukora ahubwo bigendanye no kunugwango hagati n'ubundi y'ubwoko mu Burundi bikomeje kugenda byibonekeza kugeza ubu benshi barakomeje kugenda bagaragaza ko batoye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara. Hari amakuru maze kwakira avuga yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yongeye kugaragara mu ruhame ariko acana atanga umuco ku bigendanye n'ingwara anavuga yuko ariko aragenda aramera neza canke akomeje kugenda arakira ariko kandi hari benshi bakomeza kugenda bavuga ko batoye impungenge n'ubugwayi bwiwe mu gihe benshi bemeza neza yuko no gupfa ashobora kuba yonapfa. Turabega ko mu kanya turabiramye n'itangazo ryashizwe ahabona n'umuhari Ready Tabara.